Yesu umwami w'abami. Mama Nono. Sa. Uraririmbye nje nibuka igisabisho kiraho ntuzewe. Igisabisho? Erega ubu no kwiyamira mu mpwemu. Mbe Papa Nono. Sa. Wumvaga ko kanje karongorotse. Zinariruta yandi. Kashari kabanza ukuri by'ubuhogo. Tubanze twibutse n'abandi aho ico gikorane kizobera. Bagumya banga. Bakenyera rugamba. Bahumure mbonera kure namwe nshuti z'umugambwe CNDD-FDD. Umugambwe CNDD-FDD warabateguriye igisabisho mpuzamahanga cyo gushimira Imana ku vyiza twarose muri uku kwezi kwa Rusama. Kikazoba ku magenekerezo ya 28, 29 na 30 Rusama mu mwaka mu ntara ya Gitega ku kibuga c'indege cyo mu Magarama. Kikazokwama gitangura igihe cy'isaha 8 ku misi y'akazi n'igihe cy'isaha 3 zo mu gitondo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30. Ikindi mwomenya ca gisabisho cyo kuwa kane wa nyuma w'ukwezi kizoba uko vyahora mu ntara no mu makomine yose agize igihugu cacu. Icivugo Mana y'Abisirayeli, nta mana ihwanye nawe mw'ijuru canke mw'isi. Ni wewe Mana ushitse amasezerano ukagirira imbabazi abasavyi bawe bagendera imbere yawe bitonze n'imitima yabo yose. Kandi washikije ivyo wasezeraniye data umusavyi wawe Dawudi. Ingoma ya kabiri ikigabane ca gatandatu umurongo wa 12 gushika ku 14. Akabijya rero ni gisabisho kibaye inyuma y'amatora y'inzego nyobozi. Ntumbarire nzotambira Imana nshake ndaharare. Sawa mbona utaciterura. Kaze twakira imigisha iva ku Mana.